umutunzi koresha code promo ya IHURIRO TV rimwe mu majambo manini wandika IHURIRO TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu. Reka mpere ku kibazo mwabajije bijanye n'ibitigiri no kubaza icokogwa kugira ngo ivyo bitigiri bigabanuke canke ico bivako. Icambere tubamenyesha nyeniteka nuko ibintu tumaze kubona uko biri twarashikiriye inzego zitandukanye aho twohera ku mushikiranganje w'ubutungane Procureur General de la République mbere mu nyuma twarandikiye na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo tumumenyeshe ingene ibintu vyifashe tumubwire n'ivyo twiyumvira bishobora gufasha kugira ngo iki gitigiri gishobore kugabanuka kandi nizera ko bimwe boba bariko baragerageza kubitunganya. Ariko icyo nogaruka ko cambere ubwa mbere kugira ibitigiri bigabanuke nuko abantu bubahiriza itegeko kuko uko bigenda kose abantu babandanije bakora ivyaha ku murindi munini itegeko bariho nyanga ibitigiri bizoguma biduga naho twogerageza kubahiriza itegeko ntibiraba abo bene gihugu gusa biraraba indongozi biraraba abajejwe igisata cy'ubutungane biraraba abajejwe igisata c'inyamiramabi ni kuvuga ko twese twogwigira umugambi wo kubahiriza itegeko nta nkeka ibitigiri vyogabanuka kuko abafungwa bo babake kuko bokora ibibi bike ivyaha bike abafunzwe nabo bahejeje iminyororo itegeko ryubahirijwe botaha abejejwe nabo nyene bagataha gutyo vya bitigiri vyoca bigabanuka. Ica kabiri ivyaha birakogwa ariko nkuko twama tubivuga nyeniteka no kugerageza kwibutsa nkuko umushikiranganje yari yabisemereye avuga ko bategerezwa kudashira imbere gufunga ahubwo umwidegemvyo akaba ari wo bashira imbere. Ni nk'akarorero k'abantu babanyuruje amatungo y'igihugu canke ay'abandi nk'abo bantu sinibaza ko kubafunga ari wo muti kuko bofatirwa ivyabo bakabiriha canke bo nyene bagatanga ingwati bakarekugwa gutyo igihugu kikareka kuguma gikoresha amahera menshi mu kugaburira abo bantu kandi baba basanzwe bahungabanije ubutunzi bw'igihugu canke ubutunzi bw'iyindi miryango. Ikindi tutokwibagira nuko ikigongwe burya na cene kibafasha. Hariho ikigongwe kigirwa n'umushikiranganje c'ica kane c'umunyororo, hariho n'ikigongwe kigirwa n'umukuru w'igihugu. Ivyo navyo nyene vyofasha kugira ngo ibitigiri bigabanuke. Honorable Pascal yavuze ati intambamyi zituma abafungwa biyongera ati inyigisho mutanga ngo nta kamaro zifise. Nibaza ko uravye ibitigiri twatanze muri iyi raporo birerekana ko inyigisho dutanga zifise akamaro kuko nibaza ko ari ubwa mbere umugwi w'igihugu wigenga ujejwe atakazina muntu werekanye ibitigi bishika ku 1,300 birenga ivy'abantu baba barekuwe. Ni kuvuga ko abantu baba batahuye ico umugwi umaze. Hanyuma ikindi naco nuko utosora ifuku agumiza yagati tuteza kubandanya twigisha n'izindi nzego zibandanye zigisha kandi twigisha inzego zose zitandukanye atari abacamanza gusa atari inyamiramabi gusa. Yabajije kandi ubusho twagendeye muri CNDH ngo muba mufise urusha kugendera mwigendereza.
canke amaraporo mwatanze yoba ari ayo mwabwiwe. Nibaza ko nabo nyine abizi ko hariho abantu badutuma gutohoza inkuru tukazigira hama tukabaha inyishu niyo baba bafungiwe mu igendereza, kandi sinibaza ko mu nyishu tumaze gutanga ariyo barasanga atariyo. Aho nyene nshangira ko no ku kibazo cabajijwe ku wahoze ari umushikiranganje wa mbere, imbere y'amategeko abantu bose barangana, nico gituma umuntu wese tumugendera kujya tuja kugendera n'abandi. Sinibaza ko twoca tuja gutanga raporo y'ingutu hari umushingamateka kanaka afunzwe tukaca tuvuga mu mpapuro 89 tuba dufise tukaca dutanga umwe mugabe igikuru nuko ivyaha muri rusangi tuba twabivuze kuko iyi raporo ni raporo y'umugwi w'igihugu, si raporo iza kuvuga umuntu umwe gusa. Mugabo ico nizeye nuko umugwi wakoze ibikenewe vyose kugira ngo ubone ko ahafungiwe akurikije amategeko kuva akiri migendereza, kandi twarabimenyesheje. Hanyuma umugwi urakora ibikenewe vyose kugira ngo aronke ubufasha bw'umushingwamanza nk'uko bikenewe. Twe rero mu byo tujejwe ahakuru n'ivyo, ibindi navyo tubibutse ko urwego CNIDH rutinjirira urwego rw'ubucamanza mu gihe tubona ko ibibazo biba biriko birigwa bifiswe mu minwe n'ubwo bushikiranganje. Ku bijanye n'abafungwa bagirijwe kunyuruza itunga ry'igihugu ngo ko tutaberekana, nibaza ko uravye muri raporo urabona amaraporo atandukanye, mugabo yerekana ahabaye ihunyangwa ry'agateka kazina muntu. Umuntu rero yagirijwe itunga ry'igihugu s'agateka kazina muntu kaba kahungabanye, agateka kiwe gahungabana igihe sentare canke umucamanza atamuhaye uburenganzira aba afise. Honorable Gwasa yatanze impanuro nibaza ko ataco no bivuga ko kuko yatanze commentaire. Honorable Leopold ati kuri plan ya structure turashimye intererano yaduhaye, kandi twibaza ko tuzoza turaraba ko twoyikorera ko mu gihe hoba hariho amatipe de violation aja muri iyo kategori, kuko ari gihe usanga atayo dufise. Ariko si ukuvuga ko twavyibagiye, kuko nko ku rupapuro rwa 87 urabona ko twanatanze recommandation ijanye n'ivyo. Ku bijanye n'iyo raporo ishikira je ntaco ndabivuga ko, kuko n'intunganyo y'inama nshingamateka, twebwe igikuru nuko tuba twayitanze kandi tukayitanga ku gihe. Honorable Dieudonné avuze ku bijanye no gushiramwo uburyo kugira ngo nk'umuntu abagwaye ashobore kuronka ingene yivuza. Ibi vyoba vyiza cane, yakoze kuvuga ivy'uburyo kuko murazi ko no muri raporo twarakivuze cane. Bubahwa abashinga amateka, mudufashe muri ko muratora amategeko cane cane ibijanye n'uburyo leta izokoresha, mutuvugire kugira ngo burya buhengeri bwose mwabonye dushobore kubukurayo. Icyo twemeye nk'abakomiseri canke abakozi b'umugwi CNIDH nuko ataco tutazokora kugira ngo ahari agateka kazina muntu hose kahungabanye dushobore gushikayo. Mugabo ivyo vyose bijana n'uburyo, mudusabira uburyo kugira ngo dushobore kubikora vyose. Mbere n'ikimenyamenya nuko iyo dushoboye kuronka aho dusaba
dushobora gufasha mu buryo butandukanye. Uyu mwaka urangiye mwarabibonye muri raporo, turafise abantu twafashije kugira batahe barekuwe kuko batari bafise uburyo bwo gutaha iwabo. Turafise abo twafashije barekuwe kugira ntibasubire mu byaha bakoze ubwa mbere kubera kubaho mu buzima atari bwiza. Turaha amamashini ashona, abandi turabaha utundi tuntu turonse. Igipolisi turagiha impapuro, carbone n'amaregistre. Ivyo byose murabona ko iyo turonse uburyo turabishira mu ngiro, ariko vyoba vyiza cane bigizwe ku buryo bwa leta. Honorable Nyandwi Bet, habe gutandukanya les prisonniers de droit commun et les prisonniers politiques. Nyakubahwa Honorable, twebwe iyo turiko turaraba abafungiwe mu busho butandukanye, nta na hamwe turasanga icagirizi kivuga ko uyu akurikiranwe kubera icaha politike. Icaha tubona nico twiga hanyuma tukaraba ko ubutungane bwakoze. Ni kuvuga ko twebwe tutoja mu minwe y'ubutungane kugira ngo tuba ari twe tubabwira tuti gira clarification iyi canke iriya. Murazokwitonda murabe umuntu wese abafise ikintu ariko aragirizwa, kandi nico igituma ubutungane buriho. Iyo bakwagirije infraction atariyo, ubutungane burakweza, bityo ugashobora kwidegemvya. Ku bijanye n'ibi vy'ubwicanyi nk'iyi yika yo mu Rutana, nika twamenye kandi turagerageza kuyikorerako. Turamenya neza nuko yashize mu butungane. Ushaka kuyiraba aho yobigeze, dossier yayo ni RMP 25-169/SC. Ndasubiramwo, ni RMP 25-169/SG. Aho rero urashobora kubona aho amatohoza ageze, ariko twibutse ko amatohoza hari igihe hafata umwanya munini bivanye n'ingene icaha cakozwe. Aho rero ntuheza ngo winjirire ubutungane kiretse ubonye vy'ukuri ko hariho déni de justice canke lenteur de justice. Iyo dossier n'ubu turayifise muri uyu mwaka mu vyo dukurikirana muri mwaka wa 2024 irimo. Honorable Martin, ngo ibikorwa mwasanze bibuzwa n'iki irekurwa cyane cyane gushigwa mu ngiro. Aha nibaza ko bivana n'abafata ingingo. Urashobora gusanga ari procureur atatanze mandat d'élargissement, cyangwa ugasanga n'umunyororo yahejeje igihe ciwe cyo gufungwa hanyuma ntaronke billet d'élargissement itangwa na directeur wa prison. Kandi benshi twarabashikiriye turababwira, kandi ngire ko nishura ko ibi byose twabonye bitagenda neza. Twarabanje turandika makete, duhejeje kwandika makete duca turatororokanya urutonde rw'abantu bose mu gihugu cy'u Burundi CNDH ibona ko baba bafunzwe bidakurikije amategeko. Twongera turashikiriza inzego zitandukanye z'igihugu kugira ngo umuntu azogenda avuga ati izina rya naka yagirizwe iki, yafashwe iki igihe, idosiye yiwe n'inimero izi n'izi, arafise ikimwagira canke ntagifise. Honorable Parfait yabajije ikibazo kijanye na statut A. Ndamwibutsa ko umugwi CNDH uri kuri statut A kuva mu 2021, ariko uyu mwaka ugeze hagati baratwandikiye batubwira ko bafise amakenga, baratubaza ibibazo bitandukanye by'ingene dukora, turavyishura ku buryo bushimishije. Hanyuma twanditse ubu naho tuzokora igikorwa, nibaza ko ari hirya y'ejo itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri,
niho tuzokwishura ivyo bibazo kuri telefone kugira ngo dutange umuco ushimishije, kandi twizeye ko inyishu tuzotanga zikwiye kandi zizotuma tubandanya tuguma kuri statut A kuko turazi ico bimariye igihugu. Honorable Ndizeye Dieudonné yabajije ibijanye na atelier d'échange sur le rôle des médias dans la protection, la promotion des droits de l'homme. Akabaza ati mbega twoba twatumiye abamenyesha makuru bo mu Burundi gusa canke twarashizemo n'abandi bo mu karere? Ati mbega hari ibindi bisata twoba twarashizemo? Oya, ivyo twakoze twabikoranye nabo ngaha mu gihugu, mugabo abo mu karere turafise ubundi buryo duhuriramwo. Nibaza ko mwabibonye muri partie ya rapport yerekana ingene twagiye turakorana n'inzego zindi zo mu karere. Honorable Godebert yabajije ikibazo kijanye nuko tuterekana ivyo twari twasavye n'urugero bigezweko mwishirwa mu ngiro. Usomye raporo twabahaye kuva ku rupapuro 82 gushika mu 86 rurerekana neza ivyashizwe mu ngiro n'ibitashizwe mu ngiro, tukanasaba ko ico kintu twasavye cobandanya canke ntikibandanye. Honorable Serine yavuze ati intererano ya CNDH yoba iyihe kugira ngo abantu barekugwe? Twayivuze, twaranatanze ivyifuzo tubona vyokorwa ku nzego zitandukanye, nibaza ko ntogisubiramwo. Ikibazo ca kabiri yabajije kijanye n'ingene ibitigiri vyaho twagendeye atari bimwe, agatanga akarorero k'Ingozi aho dufise ibitigiri birenga 40, ariko mu Cibitoke dufise 7. Twagira tumubwire ko no muri raporo twagisiguye ko CNDH ikeneye kuronka abayikorera mu burere butandukanye mu ma province kugira ngo abatwitura bashobore kudushikira, mbere no kugendera amabohero canke amaprison bishobore koroha kuko tuba dufise y'abantu. Nukuvuga ko ibi biratahuritse, ariko mwodufasha kugira ngo uburyo tubandanya dusaba buboneke, dushobore kuza turashikira umene igihugu ahari hose bitarinze kumuraba, bitarinze kugorana. Godebert yabajije n'ikibazo kijanye naho raporo yoca, ico nacishuye sinogisubiramo. Honorable Bernard ngo abafunzwe barahejeje umunyororo canke barejejwe, ico nacishuye kuko urutonde twararutanze n'ivyo bagirizwa turabitanga, nico gituma ntusubira kukigarukako. Twizere ko inzego ziriko zirabikoresha kugira ngo habe ubutungane kuri bose.